Bavukanyi tugire Kristo. Nagomba tube turazirikana ibisomwa vyo ku musi w'Imana, Dominika ya 19 umwaka C. Igisomwa ca mbere tugisanga mu gitabo c'ubwitonzi, ikigabane ca 18 akarongo ka 6 gushika kuri 9. Igisomwa ca kabiri ni ibaruwa ryandikiwe Abahebureyi, ikigabane ca 11 akarongo ka mbere gushika ku ka kabiri n'akarongo k'umunani gushika kuri 19. Injili ni ya Luka, ikigabane ca 12 akarongo ka 32 gushika ku 48. Bavukanyi, turiko turaraba uyu musi Yezu agomvye kudukebura ngo twame tugavye, ngo twame twiteguye, kuko umukama umwanya uwo ari we wose ashobora kuza kudutora ngo atujane mw'ijuru nimba twararikoreye, nimba twarakoze ibitegerezwa kugira ngo turijemwo. Nimwumvirize amajambo akoresha mu kudukebura ngo twame twiteguye. Aravuga ati muri iyi njiri nyene y'uwo w'Imana wa 19, aravuga ati nimukenyereze igume kandi amatara yanyu yame yaka. Agasubira akavuga ati barahiriwe abasuku shebuja niyashika azosaga bagiteramye. Ahandi naho akavuga ati nimwame mwiteguye na mwebwe nyene, kuko umwana w'umuntu azoza kw'isaha mutiteze. None uko kwitegura ashaka ko dukora ngo tugire imero y'abiteguye, uko kwitegura nukuhe? Erega twibuke ko Yezu yigeze kuza hano kuri iyi si, hanyuma yurira mw'ijuru asubira iburyo bwa Se, mugabo kandi azogaruka mu buninahazwa, aje kutwakira ngo atujane muri ubwo buninahazwa. None aho azosanga twiteguye nuko tuzoba twoba dufise inyifati yihe. Ubwa mbere icodutuma twama twiteguye kumusanganira, cane cane tukashikanwa aho yagiye kudutegurira, nuko twoba abantu bakunda igisabisho, dukunde gusenga. Kandi burya igisabisho kivuye ku mutima, atari ibisabisho vyo guhurutura, ibisabisho nyene umuntu akora ariko arazirikana ico ariko arakora, biratufasha kunga imigenderanire myiza n'Imana. Kandi burya umuntu iyo ariko arasenga bivuye ku mutima, Imana arumva ijwi ryayo, kuko mu kami ka muntu k'umutima wiwe arumva ijwi ry'Imana rimubwira riti mwananje ivyo uriko urakora ni vyiza, canke ivyo uriko urakora ni bibi, bihebe, canke iyo ngeso yihebe, canke ubwo butumwa uriko urakora ni bwiza mwananje bandanya, kubera iryo jwi uraryumva. Igisabisho rero ni ikintu gihambaye. Tube abantu bakunda igisabisho, tutaba abantu baja mu makoraniro y'ibisabisho kubera gusa agahararo, canke kubera ari imisi mikuru. Bamwe bamwe ukababona gusa iyo hari umuntu yitavye Imana bakaca baza aho abandi bari, mugabo ugasanga ni nk'akoba gusa kabakozeko, ariko mu buzima bwabo nta kintu co kubandanya basenga bafise. Rero tube abantu basenga, haba turi kumwe n'abandi canke turi twenyene, tube abantu b'igisabisho.
hanyuma iyo ni uburyo bwa mbere bwodufasha kwama twiteguye. Uburyo bugira kabiri ni ugukunda gusoma ijambo ry'Imana. Ni ukuri ntitureke kugura igitabo c'ijambo ry'Imana hanyuma tukaryisomera, tukamenya yuko ijambo ry'Imana ari ryo rumuri rw'inzira yacu, ritumurikira, rituboneshereza mu buzima bwacu, tukabona ivyo twokora n'ivyo tworeka, tukabona ico Imana ishaka ko dukora. Ijambo ry'Imana rirahambaye. Hanyuma ubwa gatatu ikindi codufasha kwama duteramye, kwama tugavye, kwama twiteguye, ni ukugerageza kugendera amabwirizwa y'Imana. Amabwirizwa y'Imana n'amabwirizwa ya Ekleziya. No kugendera inyigisho abaturongoye mu kwemera baguma baduha. Ivyo rero nitwabikora bizodufasha gose kwama tugavye, twama twiteguye. Na cane cane tukagendera rya bwirizwa ry'urukundo. Tugakunda Imana n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose, n'umushaha wacu wose, eka n'ubushobozi bwacu bwose. Tugakunda na mugenzi wacu nk'uko twikunda twebwe nyene. Iryo bwirizwa ry'urukundo novuga nti ryoba ari nk'impfunyapfunyo y'amabwirizwa yose. Aho tumaze kwama tugendera amabwirizwa y'Imana, tuzosanga mbere n'uburyo bugira kane tubugendeye kandi bwadufashije kwitegura. Uburyo bugira kane ni gukora ivyo dutegerezwa, gukora ivyo dutegerezwa. Kuko turazi yuko abantu benshi baribuka ibicumuro bimwe bimwe bakavyirega no kuvyirega, mugabo hageze kwiyobagiza gukora ivyo umuntu ategerezwa umenga ntibabona ko ari igicumuro. Nico gituma iyo turiko turasaba ikigongwe, bisabisho dukunda gukoresha turiko turasaba ikigongwe, dukunda kuvuga tuti Mukama naracumuye mu vyiyumviro, mu mvugo, mu ngiro. Tukaca twongerako no mu kwiyobagiza ivyo nategerezwa. Ego, kwiyobagiza ivyo utegerezwa ni igicumuro. Kwanka gukora ivyo wategerezwa ni igicumuro. Ukamenya yuko uri umuntu, hari ivyo utegerezwa gukora kuko uri umuntu abaye kuri iyi si. Ukamenya yuko uri umurongozi, hari ivyo utegerezwa gukora kuko uri umurongozi. Ukamenya yuko uri umuvyeyi, hari ivyo utegerezwa gukora kuko uri umuvyeyi. Uri umwana, hari ivyo utegerezwa gukora kuko uri umwana. Uri umurezi, hari ivyo utegerezwa gukora kuko uri umurezi. Uri umuregwa niko kuko. Tutibagiye rero yuko hari ivyo utegerezwa gukora wewe wemera Imana, wewe uri umukristo, hari ivyo utegerezwa gukora kuko wemera Imana, canke wewe kuko uri umukristo. Hari ivyo utegerezwa gukora wewe wabatijwe, warabatijwe kandi wahawe n'ubutumwa bwo kugendera ibatisimu no gufasha n'abandi kurondera ibatisimu, no gufasha n'abandi kuba abakristo, no gukora ubutumwa, no kugendera ijambo ry'Imana. Urumva rero kwirengagiza ivyo utegerezwa biri mu bicumuro, ariko ico gicumuro benshi baracibagira. Hanyuma uburyo bwa gatanu budufasha kwama twiteguye ni gukora ibikorwa vy'ikigongwe. Burya hari ibikorwa vy'ikigongwe bifasha ku mubiri n'ibikorwa vy'ikigongwe bifasha ku mutima. Ibikorwa vy'ikigongwe bifasha ku mubiri, cane cane Yezu arabivuga mu njiri ya Matayo, ikigabane ca 25, aho avuga ati nari nshonje, nari inyotewe, nari ngwaye, sinagira agahuzu, nari mw'ibohero, nari umuntu w'akavantara. Hanyuma
uraheza uramfasha, uraheza ntiwamfasha. Yezu rero yaratubwiye yuko akunda kuba yinyegeje canke kuba ari mu muntu afise ingorane, wewe rero ukamubona ukamwirengagiza. Yezu akavuga ati ni jewe uba wirengagije. Mu bikorwa vy'ikigongwe katekisimu itubwira harimwo n'ikigira ndwi cerekeye gufubana iteka abitavye Imana. Ivyo rero n'ibikorwa vy'ikigongwe bifasha ku mubiri, ariko hariho n'ibikorwa vy'ikigongwe bifasha ku mutima abantu benshi bibagira kandi bihambaye bifishe akamaro gose. Navyo nyene n'indwi, nk'akarorero uguhanura umuntu yari mu madidane ukamuhanura akaronka uwumuboneshereza, uwumukoreye igikorwa c'ikigongwe. Ikindi naco ni nkarya wigisha umuntu ivyo atarazi, ukamwigisha ibintu atarazi n'ukuri uba umufashije. Abantu benshi baza ko gufasha ari ukumuha ibintu vy'indya, ibintu vy'amahera gusa, muga n'umuntu akwigishije akakwigisha ivyo utaruzi, n'ukuri aba agutabaye. Ibikorwa vy'ikigongwe ku mutima. Hanyuma n'umuntu burya aguhanuye, ica gatatu, umuntu aguhanuye akagukura mu nzira mbi wari ugiyemwo, akagukebura, n'ukuri aba agufashije. Nuko hari naho bitegera utevye ukabona umenga yariko arakwinjirira, ariko imbere y'Imana hoho Imana iba yamaze kubona ko yakoze igikorwa c'ikigongwe. Kumbure nawe uzobibona hanyuma ikindi gikorwa c'ikigongwe gifasha ku mutima ni harya umuntu yiyumanganya abamugirira nabi canke yiyumanganya mu ngorane, ntiyidoge canke ntagire inyifato mbi. Ico rero n'igikorwa c'ikigongwe, bavyita mu bikorwa vy'ikigongwe bifasha umuntu bifasha ku mutima, bifasha abandi ku mutima, kuko uwo muntu uriko uriyumanganya kumbure yaba yarakwiye igihano, uba wari ukwiye no kumuhunga, mugabo ukamwiyumanganya, ukiyumanganya. Hanyuma tutibagiye no kugirira ikigongwe umuntu nyene yakubabaje cane, ugasanga aho kumwihora wamugiriye ikigongwe, bavyita ibikorwa vy'ikigongwe. Ivyo vyose na kurya kuremesha umuntu ari mu ngorane, naco n'igikorwa c'ikigongwe. Tutibagiye gusabira uwundi, gusabira abakiriho n'abitavye Imana, ivyo vyose n'ibikorwa vy'ikigongwe bifasha ku mutima. None rero uzobikora gutyo, n'ukuri Imana nizomuhera, Imana nizomuhera. Hanyuma tutibagiye rero amasakaramentu nayo ikigira gatandatu nyuma y'ibikorwa vy'ikigongwe bigira gatanu, ibigira gatandatu bidufasha kwitegura ni amasakaramentu, guhabwa amasakaramentu, cane cane isakaramentu ry'ikigongwe n'isakaramentu ry'Ukaristiya. Kuri twebwe abakatolika ivyo vyovyo twama biri Mukama yarabidusigiye, amasakaramentu indwi yose, cane cane nk'iryo ry'ikigongwe n'iry'Ukaristiya, uwushoboye kubironka kenshi biramufasha cane. Iry'Ukaristiya yo iminsi yose ryama rihari, iry'ikigongwe naryo uko umuntu anyereye, uko umuntu atsitaye, uko umuntu acumuye, niko yoryirukira, kandi abasaseredoti bariho kugira ngo babidufashemwo. None ivyo vyose Umukama, izo sakaramentu, ayo masakaramentu Umukama yadusigiranye kubera amagara make yacu, kugira ngo agume adufashe no kwama twiteguye. None rero bavukanyi, n'ukuri rya juru Umukama yagiye kudutegurira, tworirondera muri izo nzira dukoresheje ubwo buryo butandatu mpejeje kudondagura. Erega na Yezu yaratubwiye yuko yaraturemesheje atubwira ati nta kindi tutegerezwa kurondera, nta kindi tutegerezwa kurindira, ati n'ubwami Data yaduteguriye. Umviriza ingene avuga mu gutangura injiri yo kuri Dominika ya 19, avuga ati
ntimutinye dutungwa twanje, kuko so wanyu yashatse kubaha ubwami. None ubwo bwami bw'Imana tuburondere kandi tuzoburonka. Tuburondere n'umutima wacu wose, tubishiremwo ishaka, ntitubishiremwo urwangara. Ubwo bwami bw'Imana tuzoburonka. Nayo uzobishiramwo urwangara, ubwo bwami ntazoheza ngo aburonke. Ku Imana ibidufashemwo, kandi namwe ndabashimiye mwashoboye kuntega amatwi. Imana ibahezagire. Nihane nahazwe Imana Data na Mwana na Mutima Mweranda, nk'uko vyamyeho na mbere hose, nibimereko n'ubu mu myaka yose. Amina. Murakoze.